konsere gusa y'amasaha 2-3 kweli kabisa kweli. Nobura ukuntu je no karanga isupu ngashiramo igitunguru nobura kabisa bishasha je vyama vyasohotse buri mwanya ariko igikuru ni experience. Rero nanje igitaramo tugiye gukora niko niyumva numva nishimye cyane kuba ngiye guhurira ku butambiro namwe mu bantu ngira je sinovuga ngo nakuze ndamwumva niteka ridasanzwe gusangira nawo ubutambiro. Umuririmbyi Kidumu yarayashitse ibujumbura kuri uyu wa gatanu Rusama umwaka w'2026 kugira azoryohere abakunzi biwe n'abakunzi b'umuziki muri rusangi mu giteramo kizoba kuri uyu wa 8 uku kwezi kwa gatanu nyene turimwo kuri Hotel Mountain Zion mwirohero. Azoba ari nakaryo ko gushimira ku ncuro igira 18 abigenjeje neza mu karanga n'inkino biciye mwishira hamwe AJS. Aha rero hakabatumiwe n'abandi baririmbyi nka Kiriku. Dufise igiteramo kidasanzwe ku munsi wa gatanu citwa AJS Award. Ni igiteramo cyama kiba uko umwaka uheze. Ico giteramo dushimira abantu bigenjeje neza muri siporo no mu karanga. Niyo mpamvu mwabonye twashoboye gutumira novuga nk'inararibonye mu muziki kugira igiteramo kizoshobore kugenda neza. Mugabe iki giteramo cy'umwaka kizoba gitandukanye n'ibindi biteramo vyabaye kuko ibirero ko bitekanijwe no gukurikira no kuvuga kuva igihe cy'isaha 12 tuzoba turiko turakira abashitsi harimwo n'abazohabwa ubwo bushimwe. Igihe cy'isaha 1:30 igiteramo kizoba gitanguye. Haniri igiteramo kigizwemo n'ibice bibiri. Nico gituma twace tuzana inararibonye mu muziki kugira ashobore gutaramisha abarundi twidagadure turyoherwe. Ego nakanyamuneza kuko ibi ni imboneka rimwe nzarimwe mu mwaka cyangwa kabiri mu mwaka mba ndakumbuye kuko namandi mu ngendo buri mwanya kure nkaguma ngenda kure. Rero iki ni kintu ciza kuko vyagiye biramfasha kudatakaza contact cyangwa kwiconnecta n'igihugu mvamwo Burundi. Ivyo ndirimba ndabikuranga, ivyo mbona mu bantu, ibintu vyose ivyo ndirimba naho vyoja mu Giswahili biba ari ibintu natangiye kubona ngaha. Hanyuma ngaca ndabishikiriza ibindi bihugu bakavuga bati ivyo ariko aravuga no kuri kabisa. Rero ndanezerewe vraiment AJS. Asante sana Cedric n'umugwanyisi cyane. Ibi bintu nakibitangura naraje ndabibona bigitangura ubwa mbere niho narindi mbona umuntu yagira sport ariko ariyumvira ukuntu atanga udushimwe no kubanyamuziki kubakinyi baninde kuri bande. Chambona mu mutwe wiwe yuko yumvira ibintu binini. Ndavuga ni jewe uko nshoboye nzoranza kugushigikira. Irigira gatatu award yasanze muri Kenya ndibaza. Iri no munzi wanje award yaransanze muhira. Avuga ati muze je narayikubikiye iyi ni gwawe. Kuko kenshi yarakunda kuacha ari mu business yiwe agenda uku agenda kuriya. Ubwa nyuma yaciye ari wanje yaciye ari kwaja muri Afrika y'Epfo. Hanyuma acagaruka kandi kuza gushigikira basket tournament yari kiraba. Rero ndavuga ndi umuntu akunda ingino akunda imico kama arashobora no kubifatira umwanya. Hari gihe nabonye ava kuko yaba iruhande y'umuhiri wanje anyereka hano yagiye kuraba match ahitwa Kasarani ni kure vraiment tiyumvira uru n'urukundo cyane nibiki. Agenda kuraba yo match agaruka gusa agarutse tubonanye arambaza ati none muze award y'umwaka urimo. Ndavuga ndi bisa dépend na gahunda ukunizo bipanze bihuriranye zoza. Bon sasa vyabaye
abashigikiye ndabashimiye PBCI Banko na BCB bamaze kugwamo nabone bariko barajamo urumva yuko uri gahuza imiryango w'umugabo uri kugira neza kabisa uri kurahuza abantu uri kurahuza ugwaruka n'abatama uri kurahuza abakora siporo n'abagira ibintu by'imico kama Jesse Award twifuza kuyubaka ku buryo banka kujya kwa Ballon d'Or umve nenda ndakubaze dufate nk'ubu tugiye par exemple nko ngaho muri Kenya sibyo tugatora maire de l'année maire fédération de l'année maire joueur de l'année maire artiste de l'année bamaze kuba abantu banga si mu bantu kare bucu tugaca dutora nko mu bihugu dufate nka 10 gusa babaye abantu bangaye sijana none abo bantu jana buri indege bakaza gutora amapri ngaha ikibuga c'indege ntikizoronka ikora amahoteli ntazoshikirwa bya bibanza bya mukira rugendo ntibizoshikirwa donc twebwe turiko tuyubaka ku buryo izoba evenement nini yitabirwa n'ibihugu bitandukanye kujywa n'abantu bava ngaha bagaturira amatike n'ubundi buryo bwabo baja gutora ubushimwe ahandi twifuza yuko natwe bazoza baza kubutora ngaha kandi sukuvuga ngo dutanga ubushimwe ngaha gusa ekada waruzi yuko no muri ntuzejya iyi bare izi nkino mpuzamakungu za basketball turagenda tukabutanga benshi nimba mukurikirana mwarabonye nka ryari yabereye Dar es Salaam twaratanze n'igihe Dinamo yaja muri bare muri Afrika y'Epfo twari kumwe ama Mutama Kidumu yababwiye yuko ahantu nagenda gukurikirana inkino nicyagiye urunani wariko rurakina Road Bar i Nairobi namaze plus de 2 semaines nkurikirana izo nkino gusa sinakurikirana urunani nakurikirana yandi ma equipe hama twebwe target yiwacu turifuza yuko habaho ubumwe connection haba mu muziki n'abandi banyamuziki bo mu bindi bihugu haba no mu nkino kuko burya nta mukuru abura mukuru we kandi ushaka gutera imbere nujya mugane baca ngo inyoni guruka yisungike igiti kira muntu wese ugufise ishusho urabirako par exemple nko mu Karanga jewe natembereye gose muri Nigeria aho bitwa Port Harcourt ni impande kiyaga cawo muri Nigeria n'abantu batembere cyane gose mu bintu by'akaranga kabo wibaza nk'ubarose nka connection abajya bamagaba hari ikintu kinini cyo hinduka ama artiste biwacu ndukuri barashoboye kiretse gusa tundi tuntu two gukosora barashoboye mugabo abazi ubwenge mwamubona yuko begera Mutama ngaha Kidumuti ndagusabye fasha shigikira fata kuboko akemera kanabatwara Nairobi akabafasha nayo kubipfuza amatike ishirahamwe Cashtel riri mu mashirahamwe n'amabanki ariko arashigikira ico gikorwa ryaboneyeho uwo munsi nyene gushikiriza aho bokura ayo matike. Nitwa Aime Patrick Manirakiza nk'abandi umuyobozi njejwe ubudandaji no kumenyekanisha Cashtel. Rero kubijanye n'amatike ya Cashtel ariko arasohoka ku murindi no vuga ati umurindi tutari twiteze kandi tumenyereye tukaba turiko turahimiriza n'abantu kugira ngo banashaka banyaruke kugira izisigaye turabe yuko boshobora kuzikura mu nzira kuko tumenyereye abantu baza kugura amatike mu kanyu mugasanga n'amatike yamaze guhera bakayagura zimvye. Rero ibibanza turiko turayadandarizamwo ahanyene kuri Mount Zion Hotel hariho amatike murashobora kuyaronka. Hanyuma turafise kuri Cashtel Siège hajya kuri Hôpital Militaire amatike yose y'ubwoko mushobora kuba mukeneye murashobora kuyaronka. Turafise kuri Sopec Siège ngaho nyuma ya White Stone naho nyene hariho ikibanza twateguye kudandarizamo amatike. Hanyuma turafise ikibanza hajya kuri Peji nyene kuri Police Judiciaire turafise inyubako yacu ya Cashtel hajya nyene naho nyene murashobora kuharonka amatike. Na hariya kuri Emmaus musi gatoya imbere gatoya permanence y'umugambwe hajya nyene hari ikibanza Cashtel yubatse hariyo n'amatike. Rero uburyo umuntu ashobora kuguramo amatike ni bubiri urashobora gukoresha application ya Cashtel uciye kuri Play Store ugateresharge application ya Cashtel hanyuma ukaca wigurira itike uyo munsi w'ikirori ukaza tukagusikanira gusa canke utafise ubwo bushobozi bwo kuyigura ufise telefone ngendanwa Android urashobora gushika muri ivyo bibanza twavuze ukazigura.
twagoma tubamenyeshe gusa nk'amatike ya VVIP y'umuriyoni dusigaranye amatike ndwi mu matike twa dufise menshi nuko ko rero abantu bariko barayagura ku murindi bariko bayagura ku murindi munini cyane rero twevite ya tike yagugwa 30,000 umunsi w'ikirori mukaza kuyigura 100 kubera iki uwayiguze ashaka nawe nyene kwidandariza uwundi rero tuzigure kare dufise kugira ngo tuze dushigikire iki gikorwa citeka twatewe iteka na Babalao Kidumu